Bihangange vya Herasta ega turi bihangange Herasta je baririmba Jogo anabikaga kwao tu bro. Na nje lazima wike. Sasa ukiniambia Fernande sawa amefanya vizuri, ni msanii ambao ni muhuni wangu sana. Ni muhuni wangu sana. Na ule demo wake ni muhuni wangu sana. Ni muhuni wanje sana. Uja mudemo wiwe. Namwona. Kauka so mudemo wanje. Mudemo wiwe. Ni jamaa yangu Fernande. Mudemo wiwe sio kusema ndio. Numudemu wa Fernando. Kai maulie. Unaona? Sijawahi kumla. Huyu anajuaga mimi mademu ndo kazi yangu. Sijawahi kumla mimi demu wa Fernando. Sawa, kitu kimoja sio Fernando kuna kokaine uja kutoka kina nyana mupira hakurukinga. Mwile za mimi baja bosi. Jani mihimbi twakuranye. Oya ugara kamera rasta. Umvise? Nikigano chawe sindagishaka. Dagi. Uvi Bujumbura uje ko. Igano cyo nacho ngomba kani. Ugara kamera. Zindo mabisho ya Rumonge. FNG umuririmbyi wo mu Rumonge, umuririmbyi ariko arabikora neza cyane. Iyi modoka ubona tuhagaze. Indirimbo ni modoka y'umuririmbyi FNG. Ubona ko umuziki utangwa kuzura bahemba neza kandi bakaronka kanoti kameze fresh. No musire navuze ati ngiye mu Rumonge ko barondera bamwe mu baririmbyi bariko barabikora neza mu ntara ya Rumonge. Urana ko na FNG arimo. Niwe muririmbyi bana ndabisubiyemo. Niwe muririmbyi akorera umuziki mu ntara ya Rumonge. Afite umuduga mwiza. Kweli? Ndabeshe bro. Ibyo ni byo kweli. Hata yoyanga. Ninashobora kwangu. Nashobora kwangu. Wanako? Wow, babangu huyu. Ni babangu, daktari wangu mkubwa. Yes, FNG. Mambo vipi? Ishi karekani zemuga. Eba. Moya mbi. Ni ndoo ya pili. Nilikuwa na mimina tu. Vipi bro? Sana mami. Uyu nawe bamwita gute? Popo. Dancer. Ndio umudanser wa FNG. Yifashe gute gutambira FNG FNG nawe we byatanguye gute kugira ngo we umudansere wiwe? Hola bro. Mimi na imani na muda mrefu sana niko mcheza muziki. Manzungu. Na wasanii. Manzungu. Niko kana wasanii baadhi sana. Msanii anachangiana na mdansi. Mapenzi man. Ni mapenzi haya. Ungemuuzia kwake. Kwani hana nimempa tu. Kumbe sasa ni hivi mani. Kumbe ni hivi. Yaani ni one love man. Nishakutana wasanii wengi kwa Rumonge washafanyisha kazi. Wakina nani hao? Wako Fakitozi, Senti. Wote washanifanyisha kazi. Sawa. Abantu bamaze kuguhemba neza ukavuga ati aba nibo baririmbyi bahemba abadensa iyo tugiye kubakorera ni bande? Ni musema kweli ma. Ni musema kweli man. Kwanza tugaruke kwa musema kweli kavuye. Musema kweli ni kampuni Rasta. Kampuni yawe yande. Ndi mwirebo ya management. Ya musema kweli. Ariko musema kweli bazijeo. Bazi wewe. Ujya undi musema kweli ari behind nabo bazi. Yo barinde. Uramaze kumubona musema kweli atari jewe. Oya. Ni wewe. Nanubona ari undi. Uramuzi basi ashaka umuramuha iganiro. Mbo ufitani amasezerano angana gute na musema kweli? Muzokorana imyaka ingana gute? Ushika dupfuwe twese. For sure. Bazi ko hariho ibintu abaririmbyi mubwira musinyira ugasanga ntibiriko birubahirizwa. Naho bona ari ibyaha. Ugasanga muri ko muri doga mu minsi iri imbere ngo manager ibyo twavuganye ngo ntari karabishitsa ngo niyo mpamvu ngo ugasanga yaravuye no muri rebo ntituzi igice cyavuye yavamwe. Biravana Rasta. Baraba ni rebo ushobora kujamwo Rasta guha n'ubufu. Noneho ndanera mu rebo Rasta atanubunga ndonka Rasta nkarara ubusa. Usanga ndiriwe mu mwebo mu myaka 2 niko nkokora. Niko ndakora iki? Ona bro, unaona management anakuacha ujiendeleze wewe pasipokuwa na yeye. Maana yake haumkubalishi man. Lakini management unayofanya kazi anaona kweli huyu mtu atatoka imo kitu fulani. Hawezi kukuacha mimi. Kama management mpaka leo bado ingaliki na mwamba. Maana yake anaona kazi ambayo mwamba Leo tunaongea Kiswahili na Kirundi kwa sababu tuko Rumonge.
Sasa ulijua ni Bujumbura kile Kiswahili chenu cha bikwae. Tie cha Buyenzi. Tuko bien. Tuko bien. Asiae vitu gani ukatuletea hapo? Sisi ni wabongo. Okay. Fresh. What's up? Jenda kumambazi. Inyuma yaho Arnovic agura iyi modoka. Fabitoza arayigura. Usema kweli urayigura. Yesinzi ko uitwa musema kweli. Nda kozi nka Fenji. Yeah. Fabitoza yaraguze imodoka. Fenji nawe urayiguze. Arnovic yarayiguze. Ndabigira ko mubiki. Kandi bo mu Rumonge. Ndabigira ko kubiki. Abo Arnovic na Fabitoza ndabigira ko mubiki. Sabarinzi yo mu Rumonge. None arabemye yo mu Rumonge bamfashe iki? Basa barinzi wemera mu Rumonge ni banje. Bose ndabemera. Nta numwe mbagua. Umuntu uvuga ati no muntu aranyemeza nini? Bose baranyemeza rasta. Nakubagua bose barazi kuririmba. Nta numwe uvuga yuko ngo ndemera uyu no bose barazi kuririmba. Nta numwe uvuga yuko ngo nazi kuririmba. Kaye na murimbyi numwe jewe ndanga bose ndabakunda. Kuko no mbwira ngo nkundu ya no bose baranyemeza rasta. Yeah. Ngiye gisanga yagukoreye no mutipe utazigera wibagira. Igisanga arakunda kunkubita sana ama. Ugukubita. Guma. Amakofi yo kumugongo arankubita cyane man. Umengo muvyara wiwe. Kaye umwana muvyara wiwe. Kandi man. Simushazo yani. Kandi uramaze kubona Rindira rasta. Uramaze kubona Diamond bakumwe na Van Boy batuje. Oya. Navyo urabona? Basi nabo video urububona basi. Ya, yo mujabani ko twibereye. Ko mwibereye. Ya. Maisha ndo hayo. Woshaka kuza muri crew yanyu. Hasabwa iki hakenewe iki? Urafisa mahera. Oya, yapana jewe. None uruma yembaza ko ari wewe. Uramubaza kwanza ko afisa mahera. Okay, hakenewe amahera angana gute? Biravana rasta. Kwa turakuraba wewe. Tukurabye look yawe. Twe muri musema ko dufise umusabasani babiri. Dufise Fenji na Ibadas Dozen. Ibadas. Yeah. Mtu mkari ule. Kwa nini umemwita mkari? Arazi kuririmba bro. Basani bose mwange bazi kuririmba rasta. Babuze ubwenge gusa. Ubwo bwenge rero nugo shaka kumenya. Babuze ubwenge bwiki. Kendo babaze bene nyene. Nabaki. Abaririmbi. Nabaki. Abaririmbi. Okay, wowe ubwenge ukoresha n'ubwahe? Bro, James vision yindi tofauti n'abasani bose bo mu Rumonge. Vision iyahe rero? Niyo dushaka kumenya kugira ngo basi bro, bapigire ko je ndifuza umusani wo mu Rumonge aciye ngo ngaha canke Fenji aciye ngaha. Igari nka 10 ziri nyuma yiwe. Bavuga abana Raisi ararenganya. Raisi anapita. Naho president wacu wo mu Burundi arenganye ngaho na Fenji arenganye ngaha. Abantu bagakurikira Fenji kuri ko Raisi ni kintu ngomba. Cyo kintu ugomba. Urazi Samia arenganye ngaha Diamond akarengana ngaha. Wewe oja he? Kwa Samia. Urasara mu mutwe. Ahubwo nambaze je. Mubazuna. Wowe ocha he. We sombi. Hauju. Hauna akili timamu we. Womba kwije umutwe neza wewe. Urazi kintu ndiko ndabona. Uriko urakurikiza inzira Diamond yaciyemo. Wowe nike kintu wigira kuri Diamond? Platinum. Na muririmbyi muri yani muri isi. Uhera Marekani, uhera umusana afise ubwenge ngaho ujya mu Sivyo? Basi ni hivi, yani hakuna msanii Burundi nzima, ni dunia nzima, twende Tanzania, twende wapi, isi yose, dunia nzima. Hakuna msanii kama ambaye ana akili kama Diamond. Diamond. Kabisa. Kwanza na creation kali, ni mtu ambaye anatumia muziki kwa akili. Kwanza wewe mwenyewe hata aimbe mavi, utarudia emo tu. Unaona? Unajua kwa nini? Kwanza dogo ni bisho. Dogo akivaa tu yambari boka. Wewe mwenyewe unaweza kuambari boka. Kabisa. Ndio maana ule dogo ana creation kuzidi hata wakina Chris Brown bros. Ule dogo ni mbaya sana bros. Ogopa. Ule msanii mdogo lakini msanii mkubwa. Anafanya kitu kikubwa kuzidi hata wale wasanii wako Marekani. Kabisa. Ni pale tu nafasi dogo hawataki kumpa. Lakini ule dogo ni mbaya. Alafu ule ni shetani. Mtu mkali kabisa. Wewe zombi. Haujui. Wewe jamani mbaya. Wewe yani mbaya sana brother. Yes. Nkuko nababwiye rero ndi kumwe na Fenji, ndi kumwe na Popo dancer. Dancer asanzwe atambira Fenji iyo agiye kuri show cyangwa iyo ari indirimbo ari karategura. Ibintu bimeze fresh sana. Tuba turi mu Rumonge tumeze cool. Tuvuye kujya gakeke.
uraraba n'utumara amazi hapo utumara amazi turafisa amahera y'agakesha wogenda vipi boss safi wogenda mu modoka fresh kabisa mzee hii tuko kwenye kipindi hapo wogenda mu modoka nk'iyi ukabura amahera yo mukeke ni imodoka nawe woyigura jewe ya nta mahera afise ahubwo boss wewe uri mu boss wanje kandi uri mukuru wanje suko none bikaba sinamaze mu Kiswahili kwanza sasa wewe mpaka unifanye mimi kuwa danseri wako ni ana mazumuni wataka kufika kwa nini kwa sababu ndo danseri mkubwa Rumonge tuko naye mkubwa Rumonge tuko naye sasa mbona huu mwezi unaanza kunisinia mshahara wangu wewe unasemaje nitaupata ndeka utuma ramaza kuri kamera bivuze yuko nubwo muvuga ko mufisa amahera warabuze amahera yo kumuriha umudanseri no kwezi kauka ekayi niseme kweli kama rebo yetu musema kweli navuga ubeshi inatakiwa sasa na imani leo ndo nitamlipa leo misi yageze tachangia urasara ekayi fisha ayo nayo anje yes uno musi hari igiteramo kiko kirategurwa cha Amashwa Festival namwe mufise ikindi giteramo kwambise fresh amboni kabisa ibaza ko amboni watu wa Rumonge mnavaa fresh ya nyambise watu wa Rumonge unifenjira kabisa yego mama aho uhagaze muranga chinju ya bro ni saa mile kweli muri town ni 30 bar urabuzi ni 35 bar naho samira menshi ni bitatu uramara maijenya kuko ijana 35 tani iyo ni ngozi man nanje na nangahi we rasta yerekane rasta mwe mufisa mahera ndaki wono zibona mufisa mahera umupira nangahe naye iceri nangahe chandakurasa nariko ndavuga ko hariho ibiteramo bibiri no munsi byateguwe ku munsi umwe inyuma yaho mubonye ko ariko arategurwa igiteramo cha Amashwa Festival namwe mwace mutegura ikindi giteramo Musema Kweli TV ide yavuye he kubera kimwategura igiteramo kandi muzi ko ari ikindi giteramo nabwo badufise rasta mugiye ikindi giteramo kirimo ibihangange by'abaririmbi ibihangange vya Herasta egaro turi ibihangange Herasta by'abaririmbi jogo anabikaga kwao tu bro na nje lazima wike sasa ukiniambia Fernande sawa amefanya vizuri ni msana ambao ni muhuni wangu sana ni muhuni wangu sana na ule demo wake ni muhuni wangu sana ni muhuni wanje sana uja mudemo wiwe namwana kauka so mudemo wanje mudemo wiwe ni jamaa yangu Fernande mudemo wiwe sio kusema ndio numudemo wa Fernando muhuni wiwe eka maulie unaona sijawahi kumla huyu anajuaga mimi mademo ndo kazi yangu sijawahi kumla mimi demo wa Fernando sawa kitu kimoja sio Fernando kuna kokaine uja kutoka kina nyano mpira hakurukinga muri ile zami baja bosi jani mihimbi twakuranye none kubiriki wanaandaa show alafu wanabagua sana wa Rumonge bro sio nikufiche sasa nakwambia sisi hapa ndo Masimba hapa Rumonge umeona afu mkija mje kwanza mtufuate sisi watu wa hapa sisi tukiwafuata ukule mtugare yeko Bujumbura si ndo warozi wa kwanza Rumonge hakuna mrozi kama sisi na nyero geni bomu gatu maana hujaambia jina lako hujaambia jina lako hivi niseme Sofenji sio bisho hivi anaitwa ni shetani shetani ndo mimi ndo shetani alafu mimi ndo mtoto wa ibilisi kabisa alafu mjumchukua shetani mjumchukua shetani Mazee mtaniua kabisa. Yes, umva ko biryoshe sana. Umva ikintu nako ndabaza. Ico kintu cyo kwiyumva yuko mushobora gutegura igiteramo mukanyinyurana n'undi muntu kandi bisa nk'uko biri hamwe. Biri hafi na hafi. Oh, yumviki bro. Bro, mimi sinaga uwoga brother. Na bwoba kabisa mfise. Uteguriye kuzuza, uteguriye kuronka abantu benshi. Uko biba kose. Yeah. Kabisa. Reka turaza kuza kuraba uko biza kuba byifashe. Twebwe nkuko bisanzwe twavuye i Bujumbura nka Indundi TV tuje kuraba uko show ya Fenji hamwe na show Amashwa Festival iza kuba byifashe. Turaza gusimbiraho turabe dusimbire na hariya turabe kugira ngo ibintu bigende neza sana. Ama ku bantu batakuzi ashaka kubaririmbira akaririmbo kawe kamwe ama kugira ngo
bace bamenya ati ni wa muhungu kwera indirimbo mimi navuguta dance wewe imba brother wewe unanijua hamna mimi hamna turazivuza hari umva Bujumbura nyuma muzivuza indirimbo zo mu Rumonge cyane kuri radio ndi kiriti rero baririmba indirimbo kugira ngo bace bamenya ati ni wa mutipe. Okay, harabigira baje gusenga bafise bibazanye. Hari nkumi nyinshi ziyambitse ubumenyi. Eshe muraryamye. Turaryamye. Eshe muraryamye kandi we. Turaryamye. Ase aweta. Tuzoba nabicara Bujumbura muzi tuzokoroka tuzoka Kizimbabwe. Kizimbabwe. Ubundi habuziri kugira ngo muje gufatisha town ino. Ni buke Rasta. Unaona hali ya Bujumbura lazima kwanza tuike sana hapa kwetu kisha tukiingia pale town. Hapa mshawika bro. Ndio kuika tushawiki natakiwa kama wakina Fernando, wakina Kokaini, wakina nani. Hakuna msanii Bujumbura ambao anayekubaka kama Fizo. Fizo ni legend. For example, tunaona kama Fernando. Yeah. Fernando anatokea kule Gitega. Yeah. Tena akanafanya vizuri kule Buja. Ana support kubwa. Ana support kubwa. Ni nani ni bikorwa vyao. Si bikorwa vyawe Rasta. Fernando tizama kipindi ambapo alikuwa anaimba. Walikuwa wawili, si ndio hivyo? Tizama nguvu ambayo alikuwa nayo mwanzo na hivi. Utofauti upo ama haupo? Changi nicho kimwe. Ubu nicho kimwe. Oya ugara kamera Rasta. Umvise? Nikiganiro cyawe sindagishaka. Ndagi uvuye Bujumbura uje iganiro cyo naco ngomba kandi ugara kamera. Sindo mabisho ya Rumonge. Wewe turakubwira ikintu tuzi. Waweza kubinyamwo. Ugara kamera Rasta. None ushaka nemere wowe ivyo mbwiye canke jeje. Byo gwenda byanse. Oya ijoro ryiza Rasta duhurira kuri show. Ijoro ryiza.